Ndagusuhuje nk'uhakaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru yose, inkuru zose kumwe n'ibiganiro vyose bibandanya gushikirizwa binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza kamwe ku kandi hama ikabigushikiriza mu buryo butosoye kandi butomoye. Nunyemerere ndakwipfurize kugira ijoro ryiza. Turi ku munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 21 z'ukwezi kw'indwi umwaka ni 2023. Utegerezwa gusa rero gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya kurungika binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV nyene ibigutohoreza hama ikabigushikiriza umwanya n'umwanya kandi ku gihe. Ni inkuru nziza cane, ni inkuru iteye umunezero ku barundi bose. Perezida Evariste Ndayishimiye yakiriye umwubahwa mu biro vyiwe. Ese boba bayaze ibiki? Boba bapfunditse ibiki? Vyose ni ngaha kuri ino mboneshakure ntuje kure. Nayo kandi womenya ko Marechal Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere yarengutse kuri uwu wa gatanu w'igenekerezo rya 21 z'ukwezi kw'indwi 2023 imbere ya sentare Ntahinyuzwa mu gisata c'iyungururizo. Abacamanza bamusanze mw'ibohero rikuru rya Gitega aho yashizwe kuri uwu wa kabiri, bariko biga ko yobandanya aburana afunze canke yidegemvya. Umutekano wari wongerejwe cane kw'ibohero rikuru rya Gitega, ibikorwa bindi vyose vyari vyahagaritswe. Nayo kandi narakugeza ko inkuru nziza nyene y'ibiriko biravurwa vy'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yakiriye umwubahwa ku biro vyiwe. Womenya ko Domine Banyankimbona ariko arahumuriza abaciye urwa Christella Ndayishimiye agira ati "Nagasamazi". Umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona yaragendeye intara ya Kirundo ejo haheze kugira akurikirane ikibazo c'umunyeshure Christella Ndayishimiye. Amaze kumviriza buramatari wa Kirundo, abajejwe ubutungane mu Kirundo n'umunyeshure Christella Ndayishimiye, umushikiranganji yamenyesheje ibi bikurikira: ica mbere, harabaye ingorane ntoyi mu bijanye n'ingene abacamanza bumvirije urwo rubanza. Ica kabiri, harabaye agasamazi mu guca urwo rubanza. Ku bwa Domine Banyankimbona, abacamanza ntibahanye ivyiyumviro bikwiye mu guca urubanza. Ica gatatu, abantu botandukanya imanza zibiri. Urwo muri Ntwarante 2023 aho umunyeshure Christella Ndayishimiye yarega umuyobozi Oscar Nemeyimana ko yipfuza kumushurashuza, hamwe n'urwo muri Mukakaro 2023 aho umunyeshure Christella Ndayishimiye yagirizwa ko yivye ikibazo. Domine Banyankimbona yarangije avuga ko bazobandanya guhanurana kugira ntihasubire kubaho agasamazi mu guca imanza. Christella Ndayishimiye ahejeje kumvirizwa n'umushikiranganji yarasubiriye arataha iwabo muri komine Ntega. Imvugo ya Domine Banyankimbona kandi womenya ko itandukanye n'iya Perezida Ndayishimiye. Aho yari mu ntara ya Karusi hirya y'ejo, Perezida Ndayishimiye yariyamirije abacamanza bageze aho bagiriza umunyeshuri icaha co kumena amabanga y'akazi. Anasaba abacamanza nk'abo gutanga imihoho bakaraba ibindi baja gukora. Abarundi batari bake barumiwe kumva aho abacamanza bapfunga umwana ariko aratabaza, ahubwo bagashima kumwambika icaha kitanashoboka kugira agume apfunzwe. Inyifato ya Domine Banyankimbona iri mu murongo w'abashaka gukingira Oscar Nemeyimana, maze bakerekana ko umunyeshure Christella Ndayishimiye ari wasanganywe amakosa. Mbega ko uwo muyobozi Oscar Nemeyimana yari yafashwe bageze hehe? Yarekuwe gute? Mbega ni kuki ivyo kwiba ikibazo vyaje inyuma y'uko Christella Ndayishimiye atabaje buramatari? Mbega ni kuki kwiba ikibazo bisanzwe bihanwa n'amategeko agenga amashure vyajanywe muri sentare kugeza aho umunyeshuri ashirwako icaha kidashoboka? Mbega hoho ko umwana yunguruje muri cour d'appel ya Ngozi, ni kuki aguma aza arasubira gusambishwa mu Kirundo? Perezida Ndayishimiye yaravuze ingene ababajwe n'abarezi bagoba izo baragiye ariko hagahanwa abanyeshure. Mbe yemwe, ninde agiye gutabara abana b'abakobwa mu mashure y'u Burundi babangamiwe gutyo? Ariko jewe singitangara numvirije Domine Banyankimbona. Ntabwo ahagarariye ubutungane. Nimba umucamanza ashobora gupfungira umwana ubusa kugeza aho amwandika ko icaha kidashoboka, hanyuma bikitwa agasamazi, hasigaye iki?
iyo Christella Ndayishimiye atahabona umukuru w'igihugu uba abageze hehe? Twandikire ingene uvyumva unyuriye munsi y'ino video muri komantere. Iyi nkuru nyene nkaba nyisomye ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe rukorera kuri Facebook. Nayo kandi nunyemerere mbandanye ano makuru nkugeza ko iyi nkuru nziza cane ivuga ko kuri uwa gatanu igenekerezo rya 21 Mukakaro 2023 umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahaye umubonano uwuserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi ariwe yitwa Zhao Jianping, akaba yaramuzaniye ubutumire bwa mugenzi we w'Ubushinwa bwo kwitaba ibirori bizokugurura inkino mpuzamakungu z'amakaminuza. Nayo mu yandi makuru kandi womenya ko Koloneli Uwamahoro Desire yaraye yinjiye ibohero rikuru rya Ngozi. Inyuma yo kumvirizwa na Chambre de Conseil muri sentare Ntahinyuzwa ejo haheze, Desire Uwamahoro ntiyasubijwe mu ibohero rya Gitega yari amazemwo amezi abiri. Yaciye ajanwa mu ibohero rya Ngozi. Uwundi yajanywe aho i Ngozi ni Koloneli Samuel Destino Bapfumukeko yahora mu ibohero rya Muramvya. Desire Uwamahoro na Samuel Destino Bapfumukeko bose bakurikiranwa muri dosiye ya Bunyoni. Bose basizwe mu vyumba bisanzwe hamwe n'abandi banyororo. Ntabwo bahawe ikibanza kidasanzwe nk'uko vyahora bikorerwa General Bunyoni. Uwamahoro na Bapfumukeko ni intwazangabo zavuzwe mu mabi atagira uko angana kuva CNDD FDD ishitse ku butegetsi. Gukubita abanyagihugu, kubaboreza igufa, kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kubagandagura canke kubakorera ubwicanyi ndengerabutungane ni ibintu bavuzwemwo incuro nyinshi cane. Mbe yemwe abantu nk'abo biyumva gute iyo bisanze mu vyumba bimwe n'abo bahohoteye? Twandikire ingene nawe wumva vyoba bimeze. Nayo kandi ati ndibuka Uwamahoro Desire. Ni ubutumwa twarungikiwe n'uwuva mu muryango wagiriwe nabi na Desire Uwamahoro agikomeye, agihonyora uwashatse wese mu Burundi. Yanditse agira ati burya hari amakuru nza mbona uduha nkumva kuyasoma no kwicara nkayafatira umwanya kuko bisiga ubwenge. Koko ni nako n'ijambo ry'Imana ribivuga ngo uwishira hejuru wese azoshirwa hasi. Jewe iyo nibutse Desire Uwamahoro kahise kiwe bintera kubona ko Imana iteye ubwoba cane. Kanatsinda nuko tutaja twisunga Bibiliya, burya urya mugabo Goliyati yotwigishije. Ariko buri muntu wese hakwisunga Bibiliya yisunga ico amaze n'inguvu ziwe gusa. Ndibuka Desire Uwamahoro mu mwaka w'2015 mu ntango z'umwaka, aho yari ageze Kamenge be n'umushoferi wiwe bahita agonga data wacu ari kuri za moto z'igipolisi. Sinzovyibagira, amugonze data wacu yahise agwa mu muserege, moto yariko imwubarara hejuru. Ico data wacu yakoze amaze kubona ko agonzwe n'uwo mu nzego z'umutekano, yadugije baji ngo amwereke ko nawe ari umupolisi w'igihugu. Ahubwo wamengo ntaco amweretse. Desire Uwamahoro yamubwiye ati mu bapolisi b'igihugu uraja narwo ngo urimwo. Umupolisi w'igihugu ni jewe mfise ivyo mvuga umupolisi w'igihugu ni jewe mfise iryo mvuga rikijana, mfise n'ico nkora kikijana. Burya bamusize ariko arakumbagara. Kubw'ivyo sinezerewe nuko ariko acaho yacishije abandi, ariko ku bwanje ndumva nomusabira kutazorenganywa nk'uko yarenganije abandi. Ariko amenye ko Imana ariyo ifise ijambo rya nyuma, ari nayo ivuga rikijana. Data wacu bahavuye bamunyuruza mu mwaka w'2016 tugize turabaza badushinyagurije ngo yagiye mu barwanyi, ariko Imana iriho irabibona vyose. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru ntari nabateguriye, ariko aravurwa ku muhingamo w'uwu munsi w'igenekerezo rya 21 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2023. Ndakwipfurije kugira ijoro ryiza.